murakoze ko muciye muheza mwitavye uyu munsi mukuru ngaha muri iyi ntara nziza ya Bururi duhereye ku barongozi b'intara guhera kuri buramatari gushika n'abarongoye abandi mu bucimbiri ndetse no mu miryango banyakubahwa bashinga amateka n'abakenguza amateka mwatowe muri iyi ntara nziza ya Bururi nyakubahwa mukuru wa sentare Ntahinyuzwa nyakubahwa mukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro nyakubahwa Sylvestre Ntibantunganya wahoze urongoye igihugu cy'u Burundi ukaba urongoye n'umugwi ujejwe ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha nyakubahwa mushikiranganje w'akazi w'abakozi n'akazi na nyakubahwa muri mu rwego nshingwabikorwa rw'igihugu na nyakubahwa muserukira ibihugu byanyu n'amashyirahamwe mpuzamakungu ngaha mu Burundi na nyakubahwa murongoye ibisata bitandukanye mu nzego z'igihugu na nyakubahwa namwe ntwazangabo mu rwego rwo kwivuna basi n'urwego rw'inyamiramabi na nyakubahwa guserukira urunani rw'abakoresha nyakubahwa guserukira urunani w'amashyirahamwe y'abakozi banyakubahwa muserukira amashyirahamwe atandukanye y'iterambere ndetse n'ayakurikirana ubuzima bw'abenegihugu aho harimo amashyirahamwe y'abamenyeshamana amashyirahamwe y'abaradoteye akazi na muntu mwese bakozi bakoresha umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye Abanyabururi mwese umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye tugira amahoro sanga amahoro ubumwe iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu n'akanyamuneza karasanzwe kuri jewe n'umuryango wanje kubona twaje kwifatanya n'abanyabururi kuri uyu munsi mukuru udasanzwe w'abakozi n'ibikorwa tukaba dukengurukira n'indongozi zitandukanye zigoye nazo nyene zikaza kwifatanya n'abene b'igihugu bo ngaha mu ntara nziza ya Bururi dushimira Imana rero iyo yaduhaye uyu munsi ikaduha n'agaco keza kugira ngo tube turiginana ndashimiye cyane abanyabururi mwebwe bene gihugu Bururi kubona mwaje mungana uko biraboneka ko muri abakozi kuko ngaha haje umukozi gusa nta kinebwe ndibaza caje abo kumarigara bo n'ubu bari kumarigara hariho abo igikorwa cabo kiri kumarigara kandi rero abo birirwa kumarigara n'ubusanga batanagwaye na kwashi sinzi ivyo barya babikura tuzobabaza neza babikura gusanga ari abarya imitsi abandi imbere ya byose reka nshime kandi nshimire intambwe abarundi tugezeko mu guteza imbere ibikorwa tugeze ku ntambwe iboneka kuko benshi ubunebwe ariko barabugwanya aha muri iyi ntara ya Bururi
niho hambere hari ibyatsi bitaribwa byinshi, none ubu aho nagiye ndaca hose ndabona ko bya byatsi bitaribwa mwabihinduye ibiribwa. Ishinge nasanze ari bike, none rero biraboneka ko muri ku kivi muriko murakora, aricyo gituma ndabakengurukira cyane. Shimire kandi n'abarundi bose bagerageje ko bashobora bakarema akazi mu Burundi, baragize amashyirahamwe atari make, bituma n'abenegihugu ibikorwa byabo baronka aho bashobora umwimbo barose. Ndashima yuko uno munsi abakozi n'abakoresha batakiri mu njyane, haba inama n'ingingo. Aricyo gituma nashaka mfata akanya ko gukengurukira nyakubahwa Sylvestre Ntibantunganya arongoye urya mu bw'ibiganiro, kuko byaratumye atagushikurana ko haba hagati y'abakozi n'abakoresha. Kera umunsi mukuru nk'uyu abakoresha baza umutima uri mu kirere, wamenga tugiye kuburana. None ubu birashimishije ko tuba tuje kuvuga aho tugejeje ikivi. Rero ku bwanjye uno munsi nashaka ko tuvugana icyo kivi nyene, kuko ntiturashika aho dushaka, turacari ku ntanga. Ubuserukira abakozi yavuze ijambo ngo ibintu birazimvye, muga ndazi yuko umuti awuzi. Arazi yuko uwavuga ati ubu nyene agende gufyatura inoti akazifotoza, umukozi ahembwa make mu Burundi agaca ahembwa miliyoni 10, arazi yuko ubwo nyene wazubona ibintu birarangaye mu gihugu, kuko amahera angana n'umwimbu mu mategeko. Kuko benshi ntibaranabimenya, amahera genda yita ibirete. Ni rujya rupapuro umunyeshuri aronka iyo umwaka uheze, rujya rupapuro rwerekana umwimbu yarose. Rero n'amahera ni urupapuro rwerekana umwimbu warose. Nta n'umwe rero yokwitwa umukozi hanyuma atereka umwimbu base kuvangwa n'umukozi. Yakoze kuko urupapuro rwiwe ruba ruvyerekana yuko hariko amanota make. Burya rero ibintu kugira ngo tuvuge ko bizimvye, vyerekana ko hariho amahera twarose atangana n'ibigugwa. Nico vyerekana. Umunsi twimbuye vyinshi muzosanga byose bizimbutse. Mu minsi heze ubu bava ko agahembe, mu minsi heze mwavuga ko mwabibuze. Ariko nagenda abwira ikintu kimwe, ubu mbere vyotuma umuntu asivye kurima, usivye gukora, ubuzi neza ko uwo munsi uzoburiha. Shaka muharure kuva kera mu gihugu cy'u Burundi, kuva mu kwezi kwa 12 gushika mu kwa 3 hama hari inzara. Ni muvyibuke mwese, nibaza ko yava kuki ajya mezi tumara muci twicaye, ajya tutegereza kuyariha. Nimuyaharure ingena ngana, muce muraba niyo nzara ingene yangana. Mu minsi yahera umuntu yagenda karima agahindukira karaba hari imwe agacavuga ngo bizompaza nta ngorane, agaca yitahira. Mugabo kuko twatanguye gukora tugwiza umwimbu, icyo gituma n'inzara itakiri nka yayindi.
umwe wese naraza ariyumvira iyo tuva. Mu myaka yahera hageze nko mu kwezi kwa kabiri wasanga abarundi batari bake mu ntoki hasigaye hasa n'umutatu beje kubera imikubi, kandi imikubi ntacyo twayikoze, n'ibyo twavyibagiye. Rero tuze turibuka gukora. Hariho abantu batazi gutandukanya ibintu n'ibindi, kandi burya n'indimi twagiye turatira zaratumye hariho ibintu dukora nabi. Akazi uzosanga ururirimbo urampa akazi, urandonderera akazi, noneho ubuhoho mugabo uriko birahera, kare wahura n'umuntu abwira ngo reka urandonderera naje waho umwana wanje abaricaye yavuga haja gukora. Ubu rero turakwiye guhindura ururimi tukavuga tuti ngiye ku gikorwa, mpigikorwa. Kubera iki tudashaka kuvuga ngo mpigikorwa, tuvuga ngo mpakazi. Narashimye bamwe bakunda gutwenza, wavuze bagiye gusaba akazi, aca baba akazi ko gukora atagafise gorindi, aca agenda guhinga akazi, amuzanira icanda irengarenga, ati ushaka akazi kiki k'icanda canke kirengarenga.